Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Ijyamabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri uyu mwanya w'ikiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Turagohaye kaze mukaba muri kumwe na Pasteur Nkeshimana, aho turiko turavugana kubijanye n'uko kwezi kw'icenda, aho Imana iriko irakora ibikomeye n'ibihambaye hirya no hino. Abantu benshi rero bariko batabarwa biciye muri iryo shengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe, hajya kwibara bita Ijyamabeni canke kumbaho ni barabara rya 12 rya Carama. Reka ndaguha kanya umvirize zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu shengero rya Hope Church. Sintahe zose oya, ntidushobora kuzizana zose ngo bikunde ko ndishobora kuronka ikibanza, ariko ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora kandi nawe arashaka kugirira neza. Reka Pastor Nkeshimana cangaruka inyuma y'izo ntahe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Nanje numva mpagaze ngaha mfise ivyishimo, numva ntoreka gushimira Imana. Yarankoreye ibitangaza bitandukanye. Je umuvyeyi wiwanje yarafashwe nyene aragwara, amaze kugwara ndavuga ati neka Mana ko mama nyene ari we nyene mbona ari we ariko aradukurikirana, ibi bintu bizogenda gute? Ni wa mukiza nzogushingira intahe. Imana imaze kuba yo mukiza canirabira hirya, nkumva ntinya nyene kubivuga nyene guhagarara imbere nyene nkuko ubunye ngo ndabivuze, ariko ubu ndabivuze numva nyene ntoreka gushima Imana. Yaramukijije, yaramwongeye imisi yo kubaho. Haleluya. Nanje numva ntoreka gushima kubw'igitangaza Imana yankoreye. Narafashwe n'ingwara, baramvuza basha ndanka gukira, kugeza yaho n'abaganga bavuga ati basha turamanitse n'amaboko ntuzokira. Nanje nkabandanya mvuga ati neka Mana ibi bintu nibiki? Mana ndagomba kubona ukuboko kwawe, niwankiza nkakira nzohagarara. Navuga yuko nzoja nkeka mu mashengero yose nshinga intahe kubw'ikibazo nari mfise. Nyene ndifuza amahera nkeka udutungwa twari dufise muhira bagurishiriza jewe, nifuza biranka. Sinzi ngene nyene bambwiye ati wewe ngaho oya nitongo bazogurisha ryose bakuvuze, atari Imana yihesheje icyubahiro ntuzokire. Burya Imana yarihesheje icyubahiro ku kanyuma, yaraserutse by'ukuri narayibonye. Abaganga bari baramanitse amaboko ngo sinzokira, ngo nyene ngo nugupfa. Burya aho kukuremesha bakakubwira yuko ari ugupfa, urumva yuko bitoroshe. Burya ngaha je sinarinda hazi, nundi nyene yahanzanya arahanyereka aravuga ati we nukuri ngo ndakwereka ahantu nyene bahora bakorera amasengesho uzohora uza ngaha. Burya maze kuhaza naraje nyene ariko wa gatatu, by'ukuri nyene umutwaro nari mfise Imana yarihesheje icyubahiro narayibonye. Nubu nkaba nazanye n'ubundi niteze kubonera ikiganza ciza ngaha, kuko n'ubwa mbere narabibonye yariyerekanye. Numva nyene mpagaze ngaha nshimira Imana kubw'ico gitangaza Imana yankoreye. Yesu nashimwe. Mpagaze hano nshima Imana icyo Imana yankoreye, kubera muri rishengero ndahamaze imyaka 4. Ninahashitse ngwaye, nari ngwaye nk'imyaka 5. Nari ngwaye ingwara idakira ko namaga buri munsi buri kwezi, namaga ntanga 120 yo kwivuza. No mu Rwanda naragiyeyo nahamaze amezi 2. Uyu mukozi w'Imana rero aho twe tuba twegeranye ambwa ati uzoze ndakwereka aho uzogenda gusengera, iyo ngwara yawe izokira. Yabimbwira yanasengera ahubwo ngatanigira mu byiwani ngo bajya n'abakozi b'Imana baba bashaka amahera. Naye ndigumiraho ndicaraho, hagiraho umwanya rero nafata imiti nayimushira akayisengera. Yayisengera nayinywa hagigomba ihere, ubwo yangwara nanone ikongera ikagaruka. Wa mukozi w'Imana wawe ninavangaje kwisidonderera amahera, nkongera nkajya kumwirukaho ndamurondera. Aho naye nkakabuka kaza kasengera, hahera imisi akambwa ati wowe tega ndakwereke uzoze muri Hope Church.
wowe niho uzokirira indwara yawe uko abimbwira ahubwo nkamubwira ati reka sha utembagare nigire mu gacupa kanje atanigira mu kayoga nkakubita iyo reka buke nanone buke haheze iminsi uyu ndamubaza ati none kuregirize haba amasengesho ryari arambwira nabyutse mu gatondo nahise ngenda kuregirize ndashika mashitse sinanzi iyo bijya niyo biva urazi umuntu yibereye mu byise katarabati ngo Imana iriho cyangwa ntayiri ndakauka ndicaraho mashitse Imana irankoraho tirega ngo raba inyuma yawe hari abatwenzi benshi bamo barakuhinga ndavuga ati none ibi nibiki bigomba bimbeho aho sinzi na kimwe sinzi ko ari Imana irimo iravuga numbazi ibyo sinaninda bizi aho buhagezeho umwanya ndataha nashe shitse muhira mashitse ndicara ndatekereza haheze iminsi ya miti sinasubiriye kuyinywa navuze ati Imana ko wambwiye ko nyuma yanjye hari abatwenzi reka ndabe nanjye ko wigaragaza kuri iyi ndwara yanjye ngo y'imyaka 5 buraho nagena kwipimisha hose niyo batora nta yindi batoraga hagiraho umwanya mvuga ati yo ntuma ngwara umugera n'ingwara iyi ndwara nkatuma afata pfufa hatse numva aho naringezeho ko naringeze ahantu habi gufungura sinafungura arica inge zose zo kwisi nta nimwe najyaga nari ntunzwe n'iki n'ubuyi bw'amateke ajya amateke yera uyatetsa gasha ugacucuma kamera nk'ubuyi ukatukubitamo amakoto niyo namaganga kandi naho tubiranye tugiye hariya kwa nta utumundi namaraga isaha yose wari kwicara ukarindira ibyo kwiyumvira ibindi namwe muraza bubatse ibyo nta byari birimo nari nataye ndavuga ati tumugenda uzana uwundi ge naguhebeye nukuri Imana iri umunsi wo guhamaga kwa kwiwanje uyu yari yahavuye niriwe guhera mu gatondo njyamye gushika nko mu masaha 7 hari icyo gihe hari igikorani hageze saha 7 top nanjye sinari nanabyumvise hajya uryamye Imana irakuzenguruka hose tibyuka iyi ni saha yawe yo gutabara nahise mbyuka uyu ndagenda kumurondera aho yabaga ndamubura mitandontorera abandi bamama ati je Imana irampamagaye kandi ngomba ngende ewe sinarabye no gukaraba sinisiza n'ikintu nahiyo nagiye nambaye nk'imbobo ndirukanga no kuregirize ndinji mashitse Pasteur atangura arasigura batubwa ati nimwifata wo mugwaye aho hagezeho igihe Imana yambwa ati ngiye kugutabara ku ndwara yiwawe bihageraho umwanya rero ntangura kunywa kayi fungura ibyari byo byose ntangura kubona ko Yesu arimo arankorera mu bugingo bwanjye ndicara ndavuga ati Imana nuhabwe icyubahiro nari naratembereye hariho hose no mu Rwanda naragiyeyo ngezeyo mwene wacu muto y'abanyankurikira ko ari umukozi w'Imana nari maze nk'imyaka 2 ndino ntaragenda kumuramba mashitse andamukije umukozi Imana yasizeho umukozi w'Imana ibona nikiri kure aho nyene mashitse arampobera andamukije atambwa ati kandi wowe uragwaye Imana imbwiye ati wowe uragwaye wowe wiruka utaragurika hirya no hino aho kwegera Imana icyo yantekereye yambwiye ati wewe genda urondera ahantu hari amasengesho uzatugenda gusengerayo iyo ndwara yawe n'Imana izoyigukiza nukuri nagwaye imyaka 5 Imana yankijije amezi 3 nari nkitse n'ubu byose ndafungura nta na kimwe ninona ndashima nukuri Imana aho yangejeje nukuri ndashima kuba mpagaze aha ni Imana ibikoze nuboneka no gasura wangu nagendaga nambaye urabona ndababwire byose kubera n'Imana niyo yabikoze nagendaga nambaye nk'ubu hefo nambaye nambaraga nk'ibibutura 6 kugira ngira agasusu kugira bambonye bavuga ati ujya mu ntara byibushe nahoshwi hejuru nange atafata nk'urugoti buno bugufa bwose bwawe bwagiye naye mvuga ati Imana aho ngeze no kuri ndashima sinidoga uko biri kose ndashima pe kubera abaganga bose bari bananiwe ibiti byose byo mu bitandukanye bari bampaye nkwe byose ntacyo byakoze mu bugingo bwanjye ariko ndashima Imana kuba nkiriho ngejeje muri 20 n'iyindi myaka yose nzoyiga mu mpera amashyi yo Mana kubera Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izo nahe zatumye wumva nawe ko Yesu yogira icyagukoreye.
erega nawe uri umuntu nk'abandi erega uri umuntu nk'abandi kandi nimba Yesu akiza nta kiza ngo arabe ngo naka ngo ndamuzi naka sindamuzi yaraturemye twese kandi aratuzi kandi ibyo akorera naka arashobora no kubikorera nawe kandi ntagira nkunzi ntameze nk'abantu bagira amacakubiri y'ibi na biriya ugasanga agiriye neza bamwe abandi arabihojeje ariko Imana irashobora kubwirira nawe neza naho uba warize naho uba utarize naho ushobora kuba utunze cyangwa utatunze nuze Yesu akugirire neza kandi ku buntu kabisa ego yamahera wari uri ku bitaro cyangwa wategeza kuri ku bitaro cyangwa wategeza kuri kwa muganga bibe biheze ego Yesu arakugirira neza kandi arakuba hafi ari abantu bafise imitwaro ikomakomeye cyangwa ibayabaye uko imeze kose buriya umutwaro ukomeze kose ubundi arashaka kumva kuba yabaye ariko wowe nyene umutwaro ni uzinge n'ubungana inyenyeri z'abantu rero nyinshi zaribwe ku munsi w'ejo rero tuzosengera abantu inyenyeri zibwe kugira ngo zigarukanwe ego hari abantu usanga bafise inyenyeri yo kudandaza inyenyeri yiki cyangwa ikindi Yesu arashaka kukugarukanira inyenyeri yawe ugasubira kandi kumera nka mbere hariho n'abandi usanga ntibigeze kubaho ubuzima bw'inyenyeri zabo baravyiyumvamo gusa ko bategerezwa kuzobiki cyangwa kugira ati muri kazoza nzobiki ukarindira imyaka iri kwirahera n'ubusaza bugira bushike ariko kandi turashaka gusenga abivye inyenyeri zawe bakazigarukana no kuvuga ugasubira kandi ku rutonde rwawe ugasubira kandi kuba nk'uko Imana igomba ugasubira kandi kumera nk'uko Imana yifuza ko umera kandi ibintu byose bikaja ku rutonde rwiza kandi ugatabarwa hamwe n'abandi ego urashaka gutabarwa nk'uko abandi bari kwatabarwa nawe ushinga intaye nawe ushima Imana ego cyane Yesu aguhezagire cyane reka mukanya tubahe akanya mukurikirana akarimbo karirimbwe na korale yo mu ishengo rya Hope Church ni korale yitwa Hope Choir ego ni korale yitwa Hope Choir niyo mu ishengero rya Hope Church ariko reka mbanze ndakwibutse adresse yaho dukorera adresse yaho dukorera kugira ngo ntuze ubure kumenya aho dusanzwe dukorera ntuzojuragirike ejo ku munsi w'ejo ni waza ego ni mucaramagahe ufashe bus uri muri ville nuvuga nimba uba kure bikasaba ko ufata bus igushikana muri ville ucufata bus ya Carama igushikana kwibaraba bita ijya 11 ni baraba rya 11 we ucugira intambwe nkenya ukaja kwibaraba rikurikira ni baraba rya 12 bita kumbaho aho rero kumbaho wahagaze ucubora urusengero ego ucubona urusengero muri Caramagahe ndagwaye kaze n'urusengero rurerure gutya ruri muri clôture portail ya bleu ndagwaye kaze no kuri nawe uzogirirwe neza nawe uzutabarwe n'Imana nawe ibibazo byawe biramaze no kubabaza n'abandi n'ababanyi basigaye babizi n'inshuti n'abagenzi basigaye babizi ingo nawe Yesu akugirire neza reka tumize kano karirimbo cangaruka kandi kugira ngo tubandanye tuyaga kuri aya majambo y'Imana kugira ngo nawe utabarwe reka ndakwibutsa nimero zo mu protocol kugira ngo niwagira ikibazo ugomba kubaza wocubaza mu protocol 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 reka duhe kaze Hope Choir kaze uri mu bibazo She
nizerero ko aka karimbo kabahezagiye mwese aho muri hose, akaba akarimbo ka Chorale Hope Choir yo mu ishengero rya Hope Church. Reka ndakubwire programme za Eglise, twama dufise amasengesho kwa kabiri, misi yose kwa kabiri igihe cy'isaha 11 gushika isaha 12. Ndagwaye kaze isaha imwe, ni isaha imwe na Yesu aho nyene kwishengero mu Caramagahe. Twama dufise kandi n'amasengesho yo ku Karago, amasengesho ku Karago abantu benshi barahishurirwa cyane, ego abantu benshi bararonkera inyishu gose cyane. Amasengesho ku Karago yamaba kwa gatatu isaha 3 gushika isaha 7, ariko kwa gatatu isaha 3 niyo tuba tugaye, byo bavyiza ushitse saa 2 canke saa 2 n'igice, ego cyane biraba vyiza cyane. Isaha 3 tuba tutakira undi muntu kugira ngo tubanze tube imbere y'Imana, ego kwa gatatu rero saa 3 turagwaye kaze imbere yuko saa 3 igera kugira ngo saa 3 tugare bimeze neza. Kwa kane naho isaha 11 turasubira kandi tukagira amasengesho y'isaha imwe na Yesu, isaha 11 zo kumuhingamo gushika isaha 12. Turafise n'andi masengesho yamabwa misi yose mu gatondo, guhera kwa mbere gushika kwa gatanu, 6 zo mu gitondo gushika isaha 1 zo mu gitondo. N'amasengesho nayo nyene abari mu bushobozi, n'amasengesho yitwa zindukana na Yesu. Ndagwaye kaze rero muri iyo programme yose rero Yesu akugirire neza. Ego ndakwibutse ko kwa kabiri ari saa 11 gushika saa 12, kwa gatatu ni saa 3 zo mu gitondo gushika isaha 7, kwa kane ni saa 11 zo kumuhingamo gushika saa 12. Kwa Mungu rero toma dufise amiga atatu. Amiga ya mbere aba isaha 2 zo mu gitondo, amiga ya kabiri akaba isaha 4:45 zo mu gitondo, amiga gira gatatu akaba isaha 10:30 zo muhingamo. Ego muri uku kwezi rero, muri uku kwezi turafise igikone cyo guhura n'Imana. Ego ni igikone cyitwa guhura n'Imana, twama tukigira wa gatandatu wa mbere w'ukwezi. Ni igikone cy'amakirimo mavuta cyane kandi n'amasengesho yiramvuye, amasengesho adasanzwe aho benshi bama bakirira, bama barongera inyishu. Misi yose ya gatandatu ya mbere muri uku kwezi tuzadufise amasengesho itariki 3 z'ukwicumi. Amasengesho azoba itariki 3 z'ukwicumi. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe Yesu akugirire neza. Kaze rero Yesu agugirire neza kuri zo tariki 3 z'ukwicumi kugira ngo nawe utabarwe. Ariko wibuke ko tuko turagaruza inyenyeri zibwe, inyenyeri y'umuntu yibwe, nigihe cyawe nawe cyo kugaruza ivyawe. Yesu akugirire neza. Turabaye kaze rero ku munsi wejo rero tuzatuko turiga rero ikijya ciga twavuze cyo kugaruza inyenyeri zibwe. Abantu benshi rero barafise inyenyeri bavukanye, barafise inyenyeri bafise, ariko rero kenshi ugasanga ziriko zirabahirako, ugasanga umuntu agiye gusaza atarashika kuca Imana yamusezeraniye. Burya rero usanga barazivye. Turiko turazigaruza muri uku kwezi kw'icenda, turiko turasengera umuntu wese afise inyenyeri yiwe. Ushobora kuba wari ufise inyenyeri yo kuririmba, yumvira ingene wari ukuze, ingene wakura umeze, woba wari ufise inyenyeri yo kuririmba, woba wari ufise inyenyeri yo gukorera Imana mu buryo ubu cyangwa ubundi, cyangwa ugasanga n'inyenyeri y'amafaranga, ugasanga kare waradandaza ukabona biraza, cyangwa ugasanga wari ufise inyenyeri y'ubwenge. Mugabo ivyo byose ugasanga byaraheze bivanye n'iki, nuko hari abandi bantu bakoresha ibindi bintu bigatuma za nyenyeri zanyu zibwa. Ugasanga aho wagombye gushika si uri kurashika, uwundi niwe ariko arahashika. Ariko rero uzoze ku munsi wejo tuze tugusengere, Yesu akugirire neza, akugarurakanire inyenyeri yawe. Iyo nyenyeri yibwe ishobore kugaruka, inyenyeri yawe ishobore kugaruka. Inyenyeri ziribwa, hari abantu bazi kuzisoma, hari abantu bazi gusoma inyenyeri. Ibuka babanyabwenge b'inyenyeri baratahuye aho Yesu agiye kuvukira. Ibaze abantu baje bava kure mu karere ka kure cyane, bakabona inyenyeri ziri ku ijuru, bakamenya ati inyenyeri isigura ko hari umwami agiye kuvuka. Kandi ntibarabakijijwe, bari abantu b'abanyabwenge gusa b'inyenyeri. Bisigura ko hari abantu bazi gusoma inyenyeri z'umuntu, bagasoma inyenyeri iri muri wewe kandi bakayigako, kandi bagashobora no kuroba ingene bashobora kuyigukurako bakayihundi. Ugasanga wewe uguma ari kwa kundi nyene umengana igikopo kigaragara,
ariko uzoze ku munsi w'ejo tugusengere Yesu akugirire neza ugarukane inyenyeri yawe. Hari abantu ingo zabo byanse suko yari mubi, suko atazi kubaka urugo, ugasanga n'umugabo we yarameze neza n'umugore yarameze neza mucubakana mwari bimeze neza, ariko inyenyeri y'umumvikano mu rugo ugasanga barayitwaye, ugasanga urugo rwanyu ntiriko rumvikana, urugo rwanyu biriko bigenda nabi. Bivanye niki? Bivanye nuko wasamaye inyenyeri yawe iribwa. Ariko kandi nta kintu na kimwe kinanirana, nta kintu na kimwe cananiye Yesu. Uzoze ku munsi w'ejo tuze tugusengere inyenyeri yawe igaruke. Inyenyeri irashobora kugaruka kuko ubushobozi Imana yatanze abakozi bayo n'ubushobozi bukomeye cyane. Ndibaza wumvise intahe zimwe mu ntahe, sintahe nyinshi sintahe zose, ariko twagize zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora ibikomeye cyane aho ku ishengero rya Hope Church, benshi bariko barabohoka. Izo ni ntahe nke cyane, mbere tuzishira ko zose nitworonka ikibanza bivanye nuko ari nyinshi cyane. Rero uzoze nawe ku munsi w'ejo, ntihagoye, reka ndasubiremo, ntihajya mu Caramagahe uvuye kujya 11 hama bisi akatira ucuja kujya 12, kujya 12 ni barabara rikurikira ijya 11, ego ni Gahahe ni Caramagahe. Ujinjiyemo gusa gatonya ucubona ishengero ni ishengero gitwa Hope Church portail ya bleu. Ego ndaguhaye kaze ku munsi w'ejo isaha 2 tuba dutangiye amiga ya mbere, kandi Yesu agufashe ntuzuceregwe. Isaha 4:45 tuba dutanguye amiga agira kabiri, isaha 10 tuba dutanguye amiga agira gatatu. Uzoze ku munsi w'ejo rero nawe Yesu akugirire neza, nawe Yesu agutabare, nawe Yesu akugarukane inyenyeri yawe. Kare wewe warakoresha, ariko ubu nawe urakoreshwa, kubera ko utosura kandi kuri cya kintu cyo gukoresha. Kumbure no mu nzozi zawe ni mu byimviro byawe wumva ko umenga uzoba ukoresha abandi, waruzi ko vyogenze neza ukuna kuriya, ariko ntibiriko biraba. Kubera iki? Ku mpamvu zihe? Ku mpamvu zuko inyenyeri yawe yibwe. Ego inyenyeri yawe yaribwe. Hari ibintu wiyumvamo ko akagombye gukora, hari ibintu wiyumvamo ko ari ukuntu wiyumvamo, hari ahantu ubona umenga uzoshika, ariko nturi kurashika, imyaka yabaye myinshi iyi n'iyindi. Kubera iki? Kubera inyenyeri yawe igaragaza ubuzima bwawe, twovuga ko ariyo wari umugisha wawe, yaribwe, yarafashwe, iratwarwa. Ego yaribwe. Hari abantu amafaranga cyabaye ikibazo kuri bo, cyabaye ikibazo kuko arayarondera akayabura, yayaronka akamucika. Bivanye niki? Kubivanye n'inyenyeri yiwe yibwe, inyenyeri y'ubutunzi. Ego inyenyeri y'ubutunzi barayivye. Reka nkubwire mu majambo y'Imana, usomye amajambo y'Imana menshi cyane, usomye amajambo y'Imana menshi cyane muri Bibiliya, usomye urabona ko abantu b'Imana batari yakwiye kuba bakene. Uravye n'abakoreye Imana kuva kera, ba Aburahimu, ba Isaka, ba Yakobo, uko bagiye bakurikirana usanga barabatunze. Ariko wewe ubuzima uko bugenda bwanka, kandi ukijije kandi uzi Imana, mu vyimwe mu kabisa uhagaze neza, ariko ikibazo mu by'amafaranga ntibimeze neza. Nyene inzu ntushobora kumuvugishwa ko ngo urumva ugatangura kuvuga mu ndimi ati sindinda kuguhamarira genda kijijwe, sindiha Yesu yararishe byose, ngo wujujwe ngo hamariro ngo aca kureka ngo nturi inzu ntibikunda. Ufashe bisi nuko nyene ugiye kurondera amayinite ya cash power canke amayinite y'amatelefone, nuko nyene ntuvuga ati ndakijijwe murayama ati Yesu niwe yaraheje byose, ntibakwemerera. Bivanye niki? Bivanye nuko ayo mafaranga yaguhunze. Ego turagusengera Yesu akugirire neza, agutabare, agusubize kandi ku murongo wawe, agusubize kandi hahandi hiwawe, agusubize kandi mu kibanza cawe. Uri mu kibanza kitari cawe, uri kuraho baho ubuzima butari ubwiwawe. Ego uri kurabaho ubuzima butari ubwiwawe. Reka tugusengere Imana ikugirire neza, usubire ku buzima bwawe, nubeho fotokopi y'ubuzima bwawe, ahubwo ubeho ubuzima bwawe. Abantu benshi bako barabohoka, benshi bako bashinga intaye, abandi bako barashima Imana, kandi ndibaza ko intaye utazumvira ngaha ku radio gusa. Ndibaza ko no mu quartier nimba uba ahantu quartier ubana n'umuntu aza muri Hope Church, ategezwa ko baramaze kukubwira ibiko birahakorerwa. Nawe Yesu yokugirira neza, kuko nawe arashobora kuba afise icyo Imana yamutabaye, nawe arashobora kugutabara, nawe akakugirira neza. Reka ndakubwire ntiwisamare ko ubuzima bw'umuntu burazimvye, kandi iminsi y'umuntu ntibibaze ko ari myinshi cyane. Imyaka igenda yiruka,
ejo bundi niho wari muri primaire, hirya ejo niho wagize mariage, muri iyi minsi yeze niho byabaye kuna kuriya, none heraba imyaka igeze watangiye kugira iminyankari ya nyishu yawe waziga ngo bigiye kugenda neza, n'ubu watangiye no guta ivyizigiro, urabona umenga ntibigishoboka. Ariko reka tugusengere, Yesu akugirire neza, Yesu agutabare, usubire kandi ku rutonde rwawe. Uku kwezi kose kw'icenda, ukwezi kose kw'icenda turiko turasengera abantu, kandi benshi bariko barabohoka, benshi bariko bagirirwa neza, benshi bariko baratabarwa n'Imana. Nawe nta mpamvu nimwe Imana itogutabara. Wewe ni wavukiye amezi 50 canke imyaka 5, wewe nawe wavukiye amezi 9, arashobora gucererwa gatonya canke akazi imbere gatonya, ariko nawe ufise amaraso atukura nk'abandi. Nta Imana ikorera abandi nawe itogukorera. Ego we ni wemere gusa, wizere gusa, uzofate déplacement. Ushobora kuba uba kure ahantu kumbure mu karere ka kure, bisaba ko fata moto, bisaba ko fata bus, bisaba ko wideplaça mu buryo bucanka ubundi. Ntibingana n'ubuzima bwawe, ntibingana n'ivyo uri kuratakaza. Ariko ni wigore uze tugusengere ku buntu, ntaco tugusaba, tugusengera ku buntu. Kandi Yesu azogutabara, kuko twama twabonye atabara abandi benshi cyane. Reka ndahakwibutse, ntiyagoye. Ufashe bisi uri muri ville, urashaka kuva mu quartier yindi, fata bisi gushikana muri ville, igushikanye muri ville ucuja muri bisi za Carama. Ugeze aho bisi zikatira mu Carama, zikatira ku ibarabara rya 11, ibarabara rero rya 12 ngi ucuja ku ibarabara rya 12, urumva usiga kujya 11 ukacuja kujya 12. Ni intambwe y'amaparcelle angahe gusa uburenganye, si kure yaho bisi bigusize. Ego ni barabara biti ry'imbaho, abandi bakayita ry'amabeni, none ucu habona n'imbaho nyinshi. Ujinjiye mu gihe barabara rya 12 ucubona urusengero. Ego kandi ufashe moto uri ahantu, ushobora gufata moto canke taxi canke ikinga canke ikindi canke bajaji canke yindi, ukamubwira ati njana kubarabara ry'amamba bita iry'imbaho, ni barabara bita iry'imbaho rya 12 rya Carama. Acha kubaza ubwo nyine ati ni kuri Hope Church, ko abantu benshi usanga ariyo bariko baraja benshi cyane, mbe ni waza uzosanga abantu benshi cyane na bamwe bamubuzi. Ego maze Yesu akugirire neza, ku munsi w'ejo ntuzusibe, amiga ari ku masaha meza cyane ay'umuntu wese ashobora kumorohera. Hari amiga ya 2:00, hari amiga ya isaha 4:45, hari n'amiga isaha 10:30. Ndagwaye kaze rero, ntiwisamare ko Yesu agutabare, Yesu akugirire neza. Reka ndakubwire, urashaka kuhabura, urashaka kujuragirika, urashaka no kubugomba kumbaza akabazo, ariko reka ndaguha nimero zo mu protocole, urashaka kumubaza utubazo twose kandi akakwishura. Ntubipe, utelefone mubaze arakwishura. Ni kuri 38 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 38 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Muraza kuyaga akugenekereze neza, kandi usanga byose bimeze neza, ntihagoye. Navuze ni aho amabisi akatira ko 11 rya Carama, ucugenda kwibarabara rikurikira, ibarabara rikurikira rya 12. Ego nk'ubandanya hariya ku Muzinda, mugabe ibarabara rikurikira ni nk'intambwe zingahe uburenganye utarashikira uruzi gwitwa Gikoma. Ucubona ibarabara yaho bitijya 12, abandi bakagita iryo kumbaho, abandi bakagita iryo amabeni. Ujinjiyemo gusa, ujinjiyemo nk'intambwe zingahe ucubona urusengero rurerure gutya, ruri muri clôture na portail ya bleu. Ndagwaye kazi rero ku munsi w'ejo, ntuzusibe canke ntuzuceregwe. Ego Yesu akugirire neza, nawe agutabare, nawe akugirire neza. Ego iri joro rikubera ijoro ryiza, ijoro ryo guhura n'Imana, ijoro ryo kurota Imana. Vuga uti amen, uravuga amen kuko ni gwawe. Ijoro ryo guhura n'Imana, ijoro ryo kurota Imana. Ego ijoro ryo kwishurirwamo bya bindi. Ego ijoro ryo kugendererwa n'Imana. Vuga uti amen. Iri joro ntugwara mu izina rya Yesu, nubwo wahora urwaragurika mu izina rya Yesu, iri joro uraza kurara amahoro. Ego iri joro ntimuza kugwana kandi no mubakanye, mu izina rya Yesu ntibiza gukunda, kandi mu izina rya Yesu iri joro riza kubera ijoro ryiza, kandi ushime kandi uhimbaze kandi utazire. Yesu aguhezagire, Yesu aguhezagire rero, na hejo tuzohurira kuri Hope Church aho mu Carama gahahe. Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mishengero ya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Carama gahahe,
wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Iriyerekanye abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.